Umugambwe Cndd-Fdd waraye urangije inama ya komite nkuru y'umugambwe. Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa Cndd-Fdd yaribukije abitavye iyo nama ko bari ku rugamba rukomeye rwo gushikana Uburundi ku iterambere. Ngo muri Cndd-Fdd abanywanyi basabwa guhindura ivyiyumviro. Kaze turabire hamwe mu nkuru nyamukuru y'uno Musi. Mwiriwe ni Davi, nizere ko meze neza mwese. Nkuko vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Iherutse ndayishimiye muri iyo nama ya Cndd-Fdd ngo karakaryo kuri uwo mugambwe ko kwirimbura kugira barabaho bagejeje ikivi mu kurangura ivyo bemereye abarundi muri gwa rugendo rugana ku mbona kazoza 2040-2060. Iyo nama y'imisi ibiri yabereye ku mutumba Buye muri komine Mwumba Ngozi. Yitabwe rero n'indongozi nkuru z'umugambwe Cndd-Fdd uhereye ku bagize inama y'inararibonye, abanyamabanga ku rwego rw'igihugu hamwe n'abanywanyi baserukira abandi. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca n'umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana nabo nyene bari yitavye ibikorwa vy'iyo nama. Hari ibikorwa nyamukuru iyo nama yari igamije nko kwigishirwa mu ngiro gihangiro 2020-2027 ry'umugambwe Cndd-Fdd hamwe no kwihweza uruhara rw'umugambwe Cndd-Fdd mwishirwa mu ngiro ry'imbona kazoza ya 2040-2060. Reveriyano Ndikuriyo yabwiye abari aho ko bakwiye guhinduka mu vyiyumviro n'ingene bakora ibintu, kuko ubu ngo ivyo gushirira mu majambo gusa bikwiye guhagarara. Ati duhinduke kugira ngo duhindure ibintu tuve mu kamenyero. Uwugikora kwega amaguru yumve ko atakibanza afise, uwudatunganiriza abo yajejwe gutunganiriza aharigwa ivomo, abari mu mabanga bose batari ku kivi tubataramure tureme umurundi mushasha. Reveriyano Ndikuriyo yatumiriye abari muri iyo nama gutera intambwe mu kubaha no kumvira uburongozi. Kubijanye n'imbona kazoza ya 2040-2060, umukuru w'igihugu ashikiriza ko impinduka zose zitangurira ku guhinduka kw'abajejwe guhindura ibintu. Mu Gifaransa yagize ati tout changement commence par le changement des acteurs du changement. Kubw'ivyo ngo iryo hangiro ntirishobora kuzoja mu ngiro abayishira mu ngiro batabanje guhinduka ngo bayigiri yabo hanyuma bayumvisha abo bajejwe. Yaciye abwira abanywanyi ba Cndd-Fdd ko iyo mbona kazoza itakorotse iva mu ijuru, ngo ni kugira abarundi bose bishire kandi bizane mu gihugu cabo, batunge kandi batunganirwe mu vyabo no mu babo. Igihe bari mu gikorane c'amasengesho caheruka guhuza abanyamugambwe ba Cndd-Fdd bose, Reveriyano Ndikuriyo yaragize icyo ashikiriza. Hari Gitega kuva kuwa 2025 gushika kuwa 27/0/2024, aho Ndikuriyo yasavye abanyamugambwe bose kuzirikana ku mbona kazoza ya 2040-2060. Ngo si y'umukuru w'igihugu gusa, ngo Cndd-Fdd igiye gushika mu mitumba yose yigisha abanywanyi bayo iyo mbona kazoza. Yaranagabishije ati uwumva atiteguye gutuma Burundi buba igihugu cifashe mu myaka 16 uyo naba aratanga imihoho. Iyo nama ya komite nkuru y'umugambwe yabereye Ngozi ibaye mu gihe Cndd-Fdd iheruka kurangiza igikorwa cyo gushiraho indongozi zishasha z'umugambwe uhereye ku mitumba, hisunzwe igicapo gishasha c'ingene intara z'u Burundi zitunganijwe, ari naco kizokwisungwa mu matora ya 2025 na 2027 agiye kuza. Mu kurangiza iryo koraniro, umunyamabanga mukuru wa Cndd-Fdd akaba yakoranye ikiganiro uyu Musi n'abamenyesha makuru, aho yagarutse ku ngingo nkuru zafunditswe muri iyo nama, yongera yishura ku bibazo bitandukanye vyego uwo mugambwe n'igihugu muri rusangi. Tuzobigarukako mu makuru yacu yejo. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Ku ncuro ya gatatu ihiganwa rya slam ku rwego rw'igihugu mu Burundi rigiye kugaruka. Aho ni nyuma y'igatahukanye Ugeti izobimpa mu 2018 na Kerry Gladys Hasla Ntirampeba mu 2020. Abarekuriwe guhiganwa n'abarundi bafise imyaka 18 baba mu gihugu. Prince Charmant ajejwe gutunganya iryo higanwa muri Jewe Slam amenyesha ko ibisomwa vy'abipfuza guhiganwa bizokwakirwa biciye ku mbuga hwaniro za Jewe Slam. Ibisomwa vyose bikazoba vyanditswe mu ndimi zibiri, Igifaransa canke Icongereza. Ibitaro kwa Khaled bigiye gusanurwa hongere hubakwa inyubako nshasha. Hategekanyijwe kubakwa inyubako igeretse 4 hamwe n'izindi nyubakwa block zitatu. Ivyo bitaro bikaba vyari bifise ubushobozi bwo kwakira abagwayi bagera ku 500, bizoheza bishobore kwakira bagera ku 1200. Ikibanza c'uburuhukiro naco cahora cakira abantu 30 incarimwe kizoshobora kwakira 60.
vyose hamwe bikazokorwa mu ngurane y'imiliyoni 84 z'amadolari zizotangwa n'abarabu. Ngo mbega habuze iki kugira tugumane iforoma imwe y'igikombe ca Primus League? Ico nico kibazo ikinyamakuru Akeza Sports cibajije kuri uyu wa 24 Ndamukiza. Uravye ku mashusho yerekana ibikombe iyo migwi yatwaye, harimo n'ico Vital iheruka gutwara nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu, ngo urabona ko umugwi watahukanye igikombe uhabwa igikombe cisa. Ngo mu myaka 4 imigwi yatahukanye higanwa gicicaro ca mbere ifise ibikombe bidasa. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, ahanje tuzosubira ejo.